yari yabateye hanyuma ndazi yuko twagiranye ikiganiro n'abene gihugu ndabwira nti igihe cyose ibi byatsi bitaribwa bizoguma biruko inzara ibateye mukiriko ndibuka mvuze nti irishinge ni muri hindure iri rirashobora kuvamwe ibiraya hanyuma hari wavuze ngo inka zacu nazo zirishe he izo nka nazo nyene urazi ntizo zivyibushe zakabwe kamwe menshi ryari litiro rimwe none rabo ngene bimeze ikintu ca mbere je nshima nuko murabumva kare nga muri Komine yaranezereje numvirije ingene nzandaronka amaraporo ndumviriza ingene bimeze ndavuga nti ntegereza kuzoza kwirabira kuko nabibonye imbere none uburenze kora ingene bimeze kandi ndabona yuko muronka mufatira karorero mutama mbe witwa kirigana nayo nitwa badugomwa Dismas ntagiye bageze na ryawe ndabona yuko tabitanguye vuba wewe wavyiyumviriye gute ku ntango ugitangura niho nshaka wari umukozi wa leta wari hanyuma ufata ingingo gute ego mejewe nkuko muyivuze nyakuba mukuru w'igihugu jewe nari umukozi wa leta nakora mu hinguru ry'icayi otebe aha mu Ijenda hanyuma ndakukuruka mugabo rero nakukurutse nari nsanzwe ndabikora mugabo nkabikora mbayikanije n'akazi ntivyakunda neza kubera ivy'akazi umwanya w'akazi waba muremure ivy'ubworozi rero bikamera nk'ibincanga gatoya nk'ubu rero je maze imyaka 7 nkukurutse aho nkukurukiye rero naciye ndabirokera umwanya cantangura rero niho naciye kare nari ntunze inka zicanze za kijambere n'inka tuvuge bita amasayiware hanyuma muge izo sayiware nkabona ko da produce nk'amata zitazana umwimbo w'amata ukwiye mu nyuma rero hakagira abantu baza barampanura ati we ko ufise ubwatsi ukagira umwete ukagira iki gucyoya tirongere nderi nka za frizone zibe nkeya abari dutunga nezo zizana amata menshi cyanda bigira uko ndabigize uko nk'ubu mwimbo w'amata nko kwezi tuvuge ndashobora kuronka nk'umuriyoni n'ibihumbi 200 vy'amata urumva rero nkaba ndonse icuhiro cazo nkaba ndonse ubwatsi bwazo nicarire nyene abakozi bagica gucyo reka ziritunze mu bisanzwe hama nanje akanoti ka pension bantekerera ku kwezi gaca ndakanywa akajupa ngira ngahagarara mu bantu nuko ndabikira bibandanya gutyo rero nk'ubuye je mbandanya ngira uko nico kintu kimbeshejeho iko tubiramo ikintu kintangaje ni kimwe ubu mbona umenga niho bayeho neza kuruta ugikorera kiri umukozi usaba akazi niko ndabiraba ndakunda kuvuga nti burya abantu bamenye ko iterambere riva ku muntu ariko yikorera ivyiwe ndetse abikorera ivyabo nibo bateza imbere n'igihugu kuko nibo novuga nti barema itunga kuko urumva ukoresheje isi na mahera tarahari ugakurayo ayo mahera ushoye urahatanga amakori amatagisi kugira ayo matagisi naca afasha mu guhemba abarimu abaganga kubaka amabarabara ivyo vyose novuga yuko wikorera ivyo ni bateza imbere igihugu ko nkubu ndazi yuko wewe ku mwaka nkubu tugiye kuraba ikomine amahera ironka kubera wewe ni menshi ku buryo rero ikomine irimwe abantu bateye imbere bose ariko barakora gutera imbere nibisanzwe cyane niyumvira yuko ikomine iri kwiriyumvira erega mpora ndabivuga so kuvanga uguma hanyene ivyo ufise byose bari umutaye nkubi komine uca wiyumvira umutaye mwari mufise mu mwaka wa 2018 muca muva mutuno munsi rero n'umutaye rutaguje mbega mu myaka 5 bizaba bimeze gute muguma mwiyumvira ico bateza imbere nkubu rero komine irashobora kuvuga iti tugire rero urundi koperative runini habe muvuga muti dutanguze nk'imiliyaridi 2 dukora ikintu nko mukakora ihinguriro gushikaho intara zose zizoza gusuma muri iryo hinguriro birashoboka kuko murabona yuko ari ibintu byoroshe cyane iki kintu ndagikengurutse cyane kubona muri ko muraduga nawe we niyumvira yuko uko zuraronka ako kanoti niko zuriyumvira ikindi kintu ukora gisumba yego abandanye nyine ngira ukoye nta kadugu uragura
akadeplacement ndagafise ka mugabo kataye izabida abarundi dukunda guca umwana ngo ni gatoyi ariko gatoya igituma mbo hari gatoya nakantu k'akavuatiri iyo kabaga kanyonete nosumira nkizi nkagira nte gutyo nakavuatiri kuko deplacer nyene kugira nje habe nanje mu bandi zize mbonye ko ibitungwa vyanje vyafunguye neza nkahama nkagira ni deplacer ndabaganga tembera ko mu gafise gihe wari umukozi oya nakaguze kubera mpasi yo nyenyene gutyo oya urumva rero ako kaduga nyene ako niko kazogura iyo kamyonete ikintu rero ca mbere jewe naho ari bibi kwica umwano mu isanzu umuntu yica umwana afise ishari giye agomba gushika uvuze uti jewe mfise akaduga gatoyi nuko ushaka nini mu isanzu ntucuva ngo ce nicara ngo mbutare ngurumva ngo ndakenye nguce wicara ucuvuga uti ko nkenyereye reka ndondere itunga nova uvuze uti mfise utubuguma tubiri nuko ubushaka inka 50 umva ucukora mu isanzu rero guca umwana no kugira wihe ingufu ukaguma ubona yuko hari icubuze hari icubuze gushika uzoshika nimvira yuko tutobandanya ego nivyo abarundi murazi niwara yari yapfa ngo yaraye ubusa marantwenge ndiko ndabaza nk'umuntu niwariye ngweka none kutagwaye kwashi ko ntabona ugendera ku magufa uraza kubura kugira yuko inzara imwishe ugasanga ntiyonze ugasanga ntagwaye kwashi mwakakwemeza ko inzara imwishe hagiye rero mu gisaje cavuga nti kwavuze ko inzara imwishe rero narondera indya rero narondera hari abavuga ngo inzara iratwishe none inzara ikwishe uca wicara uca ucukora kugira uronke ivyo ufungo hari abandi bacavuga inzara iranyishe ni mungaburire oya gusega sivyiza na gatoya ndakengurukiye rero cane mu sitanteri ugume impande y'abene gihugu zurabahimiriza umunsi umwe nihumuka nzoza kuraba hagiye wambwiye numvise umenga niho hari itunga ryinshi ahubwo kuruta umaze kumbwira ko koperative ifise amamiliyoni arenga 300 bafise n'imirima aho nca numva none koperative 11 wambwiye ziri mu ikomine wumva uteranije amahera ari mu ikomine aganiki n'itunga rikomeye cyane kandi bimpa ukizere ko no Burundi kuko ikomine yari iteye inyuma kandi simbeshe yari iteye inyuma wa koperative yacu uravye rero aho ikomine ubigeze amakomine yose yomera nkuko mu Burundi twasubira kwidodoba ngo turakeye reka rero tuze turatera intege abandi nzogira nze ndabwira abandi bo mu yandi makomine ndabwire ntigenda imukike bababwira iyo bava babereke naho bageze kuko burya muberetse muti twebwe twarabakene ngaha inka ya kamwe rimwe muguno munsi ni murabe bose acavuga ati none twe hari wiye riri umugogo natwe tuje kubigira ndashije cyane kuko mwebwe nimugiye kuba karorero umunsi umwe nari ndiko ndabivuga gutyo yuko mukike yaduza ari ya mbere hanyuma abanya mu Rusaka nawe bacavuga ngo ngurahumba ngo natwebwe ngo turi ngo twaraduza none rero ngira ncaja mu Rusaka naho je kuraba ingere vyifasha ariko mugira inkomezi dukore cyane igihugu cacu gitera imbere iyo urosa amahoro nta kindi none amahoro twoyakoresha iki kintu sibikogwa tuza turashimira Imana yaduhaye amahoro duce rero dukamisha pasiteri hajya yavyumvise cogoma wigisha uti Imana ni nziza kandi rero gapasiteri ndakubwire namwebwe mu mashengero mwe mwigisha iterambere kuko ntuzoza gusaba icicumi bagikuye he nawe ushaka icicumi abizera bawe bigishe gukora baronkisha ikarwa bataga kandi wazo utagisha ikarwa naho Imana yaraguhaye inkomezi uyimara make nuko rero murakoze cyane bandi bahezagire. Amen.